nyuma yo kuba dusoma ku mazi reka tuze twinjira amakuru yacu yo kuri uno munsi nkuko namaze kuba narababwira mu ncamake turaza kuba turarabira hamwe ibyagiye biraranga ndavuga inkino muri rusange hano mu gihugu iwacu haba muri football haba muri basket haba no muri za handball za volleyball eka muri rusange yose turaza kuba tunaciye kugira turabe ibyiza twahuye navyo mbega byatugoreye mbega ico gukoraho cyo bari nkikiye kugira ngo tuze kuba tunatera imbere mu byo tuba turiko turategura reka tuze kuba tunahera neza na neza muri football kuko ni nayo mukino twavuga ko usanzwe urongo yindi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no kwisi yose muri football harabaye ibitari bikenda avuga duhereye nko mu ntamba mu rugamba intamba mu rugamba twarakinye match zitari zike kuko muri uno mwaka wa 2023 twarakinye match zigera kuri zitandatu zose ndavuga mu ntamba mu rugamba aho twagenda turitegurira ama match amwe namwe yaba qualification y'igikombe cy'isi yaba qualification y'igikombe cya kane izobera muri Cote d'Ivoire ndetse n'ama match amicale amwe namwe yagiye naba muri match zitandatu twakinye twarahumwe n'equipe agiye atandukanye ndavuga twarahumwe n'igihugu ca Cameroon ndavuga Relios Indomptables turahuramwe n'igihugu ca Namibia hariya kuba Peter Sharurire twongera turahura n'igihugu ca Gambia igihugu naco twarako turahura muri qualification ya kane nako y'igikombe cy'isi Gambia mu gihe twarahuye n'igihugu ca Gabon abo nabo muravyibuka ni mu minsi heze mu gihe nawe nyene twari muri qualification y'igikombe cy'isi twarahuye kandi n'izindi match zigera kuri zibiri n'igihugu ca Indonesia izo nazo zari match zigizene zari match zo kwitegura aho ni mu gihe hari haje umumenyereza mushasha ndavuga Etienne Ndayiragije aho muri izo match zose witwa Etienne Ndayiragije yamenyerejemwe match zigera kuri zingahe match zigera kuri zitanu yamenyereje match ya Cameroon amenyereza match ya Gambia amenyereza match ya Gabon amenyereza na match zibiri twakinye na Indonesia mugihe match twakinye na Cameroon naho nyene niho yarahari match ya Cameroon witwa Etienne niwe yarahari mugihe match twaje kuba tunakina imbere yayo match twakinye na n'igihugu ca ariko match zose twari yari Etienne muri no mwaka yari Etienne no mwaka match zose muri no mwaka yari Etienne ni match wera ku musaruro ni match wera ku musaruro nivyo match ya Cameroon igihugu ca Cameroon cyaje kiradutsinda ibitsindo bingahe ibitsindo bigera kuri 3 kubusa ugiye kuraba ugashira ko match ya Namibia twaraje turayitsinda ibitsindo 3 kuri 2 tereka ko match ya Gambia twaraje turayitsinda ibitsindo bingahe 3 kuri 2 nayo nyene match ya Gabon turatsindwa ibitsindo bingahe ibitsindo 2 kuri 1 ugashitereka ko match zibiri twahuye na Indonesia nazo ni match naramwe twigeze dutsinda Indonesia muri rusangi match zose twakinye Etienne Ndayiragije yaronse victoire zigera kuri zibiri defete zigera kuri zingahe defete zigera kuri zitatu na nire imwe twakoye kuri equipe yane ku gihugu ca Indonesia muri rusango nako umusaruro mu ntama mu rugamba ntabwo ari mubi cyane kandi nta nubwo ari na mwiza ikintu navuga muri equipe nationale ntamba mu rugamba umusaruro ku bwanje sinovuga ngo ni mwiza kuko ugiye kuraba Cameroon yadutsinze aller retour muri Tanzania badutsinze igitsindo kimwe kubusa ariko muri Tanzania badutsinze mu mwaka wa 2022 turiko tuvuga ibyabaye mu mwaka wa 2023 qualification ya yinuze yakandi Cameroon yadutsinze idutsinda aller retour uri kuraraba kuyi musaruro uyu Etienne Ndayiragije kuva shika je ho bwaje ruvuga ko atari mwiza kuko twabuze qualification yakandi ni qualification abarundi bose bari bategereje uno muzi qualification ya Coupe du Monde twaje turatsinda Gambi mugagabo yadutsinze navuga ko umusaruro ku bwanje nukuri si mwiza umusaruro ni mubi kuko ni equipe nationale ntamba mu rugamba guhera muri 2023 tumaze kuba turonka victoire zibiri victoire tumaze kuba dufise zisumbwa n'ugutsindwa tumaze kuba turonka yo ku bwanje navuga ko ico kintu si kintu ciza kuko nta mpinduka nta changement buri murundi wese yaragomba amaze kubagirana amaze kubabona kuko nimba no musi equipe nationale ntamba mu rugamba ititabiriye kandi umubanyi wacu Tanzania bakitabira kandi iyi nuze iyi Congo RDC bakitabira kandi gute natwe tutokwitabira kandi 2019 ko twitabiriye kandi nero bwa kubwanje ko umusaruro atari mwiza ahubwo staff ya equipe nationale ntamba mu rugamba kwicara bagakosora
bakabona aho byapfiriye iyi 2023 kugira tubure qualification ya kane kugira bakosore kuko hana ko turiko turaniganira qualification ya Coupe du Monde kuko ndi umukoce Etienne Ndayiragije hariho byinshi bamuzaniye kugira ahindure muri equipe nationale namba mu rugamba kuko urabona abakoca bagiye baca ba Adrien Murusho ugashira ko ba Olivier Mutombora hari ivyo bagiye bandikisha muri equipe nationale namba mu rugamba tubazi ko kuko Etienne Ndayiragije nawe hari ivyo akora tuzokwama tumwibukirako kuko niba Mutombora tumuzi ko yahaye equipe nationale namba mu rugamba qualification yo kwinjira muri CAN 2019 uno musi Etienne Ndayiragije ntacaratwereka kuko nimba tuzi Joseph Fusa muri equipe nationale namba mu rugamba yaraduhaye qualification yo gukina kane y'abatarenze imyaka 23 muri Niger urumva uno musi araba tuzi badaye qualification yo gukina shana abakoca nyene uno musi Etienne Ndayiragije kufashika muri equipe nationale namba mu rugamba kubwanje nta kintu arigera twereka kuko twatumutegereje novuga yuko ni umusaruro ntabwo ari mubi kandi ntabwo ari na mwiza cyane kuko mu nkino ni nabyo nari ntangoye kuba ndanava kuko mu nkino zigera kuri 6 eske wacuja no kuraba ntizize kuba tunajija cyane akazi kumumenyereza ndavuga Etienne Ndayiragije kuko waje no kuraba urabe iyo qualification ya kane mwariko muramusaba eske afashe equipe ryayo yaje gufata equipe isigaje match zigera kuri zinga isigaje match zigera kuri zibiri sivyo zari match zine bari bamaze kuba banakina izo match zine nazo zari zagiye kuba ziramenyerezwa ndavuga na Jimmy Ndayizeye warabe Etienne yaje kuba afata match dusigaje match zigera kuri zinga twari dusigaje match ya Namibia tugasigaje na match ya Cameroon uranyumva yaba match ya Cameroon ndetse na match ya Namibia muri match yare twari twanganije Cameroon muri match yari yadutsinze urumva uwo waza gufata equipe dufise Namibia ku rugamba turiko turatendana na Namibia ubwayo yari cyakiyo qualification kuko bari imbere yacu ko byumva ariko witwa Etienne araza kora ko kazi urumva araza akora ivyiwe amanota turayacura kwa Namibia anadushabone ico cizere cyo kuba tuza tugakina ndavuga match yindi twakinye na equipe ya Cameroon nyene umuna yuko dufise n'iryo hangiro canke n'iryo shaka ryo kuba twone qualifier muri CAN bonashima twanakinye na match imeze neza cyane kuri Cameroon mu gice cyame ariko bizakwanga n'ubundi kuko waza kuraba n'ubundi yari match ubwiwe nawe nyene yarabizi neza yuko tuza kuba tunahura na equipe idasanzwe yari equipe ya Cameroon equipe ya Cameroon nayo kwisanga neza mu rugo raba abasore equipe ya Cameroon fils shaka bari bagarukanye witwa Andrew Nano chimana na match bari babona kwikomeye Andrew Nano yari match itari karakina ariko bari banamugarukanye muri equipe shaka bitwa baza Andre Frank Zambangwisa shaka uyu musore akina muri Brentford uyu Brian Mbemo shaka abasore bagenda batandukanye bitwa Bakare Toko Ikame ba Vincent Abubakar n'abasore muri sangwa na ko yari equipe nayo ubwayo kuza kuyitsinda tuyisanze wabo byari ibintu bigoye ko byari ibintu bishoboka Jesse neza ko twoza ku blaming witwa Etienne Ndayiragije ku musaruro kuri qualification ya CAN koje kuraba kuri qualification ya kane witwa Etienne Ndayiragije yaje ko afata equipe ubwayo nyenye ubwayo isa kuri n'ahantu hatemba ahubwo nico cizere cyo ko twatwa kuba tunankana iyo qualification ni nawe ubwo yari yakidushizemo nyene kuko raba hano yafashe ikipe ivuye novuga yuko ni yari equipe serukira giga intamba mu rugamba kuva 2019 nivyo twarisiyo qualification novuga ngo twabona na Olivier Nenge ko Mutombora ariko turabe basura ikipe intamba mu rugamba yari imeze gute twarabona bari novuga ngo bamaze kugira ico bita selection abakinyi bagiye gukina ugasanga hariyo ibibazo novuga vya discipline ugasanga abakinyi bamwe bariko bagenda bakugwa muri squad abandi bariko bagenda bidogera ugasanga niyo squad ntabwo bariko bagenda novuga ngo bafise uwo munezero canke hari ibintu bagenda badahuriza ko rero novuga yuko ni kipe yaje gutorwa na Etienne Ndayiragije ari kipe novuga ngo ni kipe atahantu yariri ikipe atanu yariri wanashima novuga yuko yazanye n'amaraso mashasha sinzi ko mwabibonye yitanye abasore amaraso mashasha arimwo ico sindagihariye arimwo amaraso mashasha mugaho geze no saha umwimbu muri equipe nationale bagomba ntabwo turawuronka turiko turubaka musore turiko tubaka ikipe y'amadivisa baba Abedi afise imyaka ingahe afise selection zingahe muri equipe serukira igihugu y'u Burundi aba Emmanuel Man si bashasha bitandukanye n'aba basore twari tumva ba Makenze ba Shasiri bo baraza bakabura ba Amerika Dogo ikipe novuga ngo serukira igihugu intamba mu rugamba uno munsi ntabwo novuga ngo turi ku rwego rumwe no mu minsi yaheze kuko n'abakinyi sibo abandi abafise Abdulrazak mwamuzanye mu minsi yeze yakinye match imeze gute
nawe nyine ni wa musore nawe bamushyiramo yari iminota mikeya nayo niyo minota yayikina ntabwo yagiye adukumvikana rero kugira yuko ni n'akazi novuga ngo kadasanzwe kandi ibikorwa novuga ngo itendera ryari kagenda akora Erega yategerezwa kubikora ituma yategerezwa kubikora nk'uyu kari mu Makenzi arashaje nk'uyu Kadogo arashaje uyu Fisa Abdaza kuri kuravuga ariko arakura ugashaka no Captain Sedo ntibazonkiza ariko aragenda ariko arasaza rero nico gituma mvuga ati ategerezwa kurondera amaraso mashasha aza kudasubirira abahungu kugira ibintu bitero bibaganye bitora umurongo ariko kubaka nibi gutuma ngo utangwa gutora umusaruro kuva uwo munsi kubaka ico ndacumva ntibigusaba guca utora umusaruro ubwo nyene mugana wa hariho byinshi asabwa gukosora muri equipe nationale kuko uno munsi equipe nationale namba mu rugamba ni baba bazanye umukoje ivyo tuvuga ngo yagerageje bakuzanye kugira ubahe wa musaruro w'abagomba ni equipe nationale namba mu rugamba bavuga ati twe turondera qualification ya kane dukeneye kubona equipe serukira igihugu ikina shane dukeneye kubona equipe serukira igihugu itabira coupe du monde apana bavuga ngo yagerageje ngo yagize oya ariko dushaka wa musaruro nyene umwe nyawo ukwiye kugira ico bakuzaniye gishike kuko ni uko bari kuzana undi mukoca ariko ndakubwira umusore nyamba wibuka neza sinzi ntabwo nza kwinjira neza na neza mu masezerano uvuga utenda yiragije yakoze ni ikintu navuga ngo cyaje kuba gikozwe ndavuga n'uwo asanzwe atwara ishyiramo ry'umupira w'amaguru ndavuga nyakubahwa Reveriano Ndikuriyo abarundi bose twari tuvuze inyota yo kuvuga ngo reka tubazane umumenyereza agira ikintu yemera sivyo agira ikintu yemera nivyo bamuha ivyo buri kimwe bamureke zana umukinyi wifuza bamushyire yabo bakinyi yabo abantu bajejwe kuraba abakinyi bariko bakinira hanze nivyo no munsi bihari ati zana umumenyereza mu mayi masezerano mureke ni navyo nyine bavuga ngo vyaje kuva kucyo navuga double role kandi ugasanga swate bidapfuye kwa Misaje Ngozi biriko bipfa mu ntamba mu rugamba baraza baravuga ati reka rondera umumenyereza ajejwe kwitaho intamba mu rugamba gusa atayindi equipe afise navyo bivuga ngo vyaje kuba kandi n'umuntu buri murundi wese yobishima rero novuga yuko yaje gutora iyo equipe serukira gihugu intamba mu rugamba atagifisa amaraso yandi kandi novuga ngo n'ikindi kintu cyace kudukorako ikintu cya mbere twakoze ko nuko iyo equipe serukira gihugu intamba mu rugamba iri mwabo basore bakiri bato kindi naco ibura ry'ikibuga novuga yuko ari naryo ryadukoze nyamba abonye 2019 turonyo qualification ngaha ndavuga ikiri stade Intwari nuko twari dufise ico kibuga kandi nabo bafana novuga yuko bagiye bagira uruhara kugira ngo dusezere igihugu cagabo urabona nimba umaze kubona yaba mu bihugu bigiye bikomakomesha mu makipe agiye akomakomeye ngabangiriza Manchester City nimba barazanye Pepe Guardiola mbwa ati Pepe Guardiola tukuzanye kugira ugire ariko yarubatse uduhe Premier League uduhe izi za Champions League yitwaye ku myaka ingahe yabanje kuba ikipe ya Manchester City yarazitwaye niyo Champions League atari bwatwara barayitwara uravyumva nimba uno munsi muri Paris Saint-Germain bazanye Luis Enrique ntibamuzanye ngo atware Ligue bamuzanye ubake equipe kugira atware UEFA Champions League ariko uzabasore baciye muri Paris Saint-Germain bikanga uzabafasha amaze kwirukana muri Paris Saint-Germain ngene banga urumva bariko babahora ikasi nuko bawo umusaruro bagomba muri Paris Saint-Germain ariko se urikura blaming Etienne Ndairagije ku kazi yakoze ubifatiye kuki Igituje kibazo ndiko ndashaka kubaza kuko nyimba Etienne Ndairagije raba match yakinye match zitandatu mu mwaka wa 2023 sibyo mu match zitandatu yakinye yatsinzemo match zingahe yatsinzemo match zigera kuri zingahe kuri zibiri anganya yatsinze igihugu ca Namibia atsinda n'igihugu ca Gambia urumva anganya n'igihugu ca Indonesia atsindwa n'igihugu ca Indonesia yongera atsindwa n'igihugu n'igihugu ca Cameroon ndetse n'igihugu ca Gabon wanashaka match za Indonesia tunazikurumwa kuko zo ni match amikare ni match zitanakonda sivyo ni match zitanakonda kuko warabona n'abasore yakinisha yarashobora gusorera equipe rimwe akayikuriramo rimwe yose kavamo agasibyo dufatire kwizi zine yakinye zivise ico ziriko ziravuga imwe ni qualification ya kane indi ni qualification ya mondial ukora nyuma muri zo match zine yatsinzemwo zibiri atsindwa zibiri raba nibi n'ama equipe yaje kuba mutsinda yatsinzwe n'igihugu ca Cameroon yongera atsindwa n'igihugu ca Gabon kandi na Gabon so ko yadutsinda ngo niko yaturushije nivyo binyenyene byo kubira chance mu kibuga yabana Cameroon twabuze chance mu gice ca mbere kuko okaje twaronse zirutizo Cameroon yaronse zirutizo Cameroon yaronse kugira itsindiro gitsinda eske uri kura Breminga ubitwa Etienne Ndairagije ubikuye kubuhe buryo ko je naje kuraba ku musaruro office mu match zikana afise no kuneko yubaka equipe
uriko uravuga ngo Luis Enrique ngo bamuzanye muri equipe ya Paris Saint-Germain kugira yubake equipe Pep Guardiola kugira yubake equipe ese ko bitandukaniye n'uwitwa Etienne Ndargeje ko atari ko yubaka equipe ndavuga intamba mu rugamba igituma ndi kumvuga uko burya umusaruro buri murundi wese abasarindiriye kugira ntabwo arawushikaho ariko se amaze igihe kingana amaze umwanya ingana muri equipe none qualification ya kane yuko ndetse ya kane siyo yayiteguye yakinye inkino zinga ariko Bonarnike yakinye inkino zingahe muri match kugira arondera qualification mu match zitandatu bakina yakinye match zitarenga zibiri ese ko uraza kumupreminga ngo yabaze qualification ya kane uriko uravyumva je ku bwanje ndiko ndaraba inkino tumaze kuba turiko turakina apana kuvuga ngo ku bwanje ndiko ndaraba vugira muri rusangi uvuge ko utange statistique apana kuvuga ngo je ndiko ndaraba ngo fatiye ngango ku bwanje tanga statistique ati ndiko ndavuga Bonarnike apana kuvuga ngo ndiko ndavuga cyangwa ngo ndiko ndavuga ngo ku bwanje apana kurabira ku by'umusaruro yabuze afise match zibiri muri qualification ya kane sivyo yatsinze match imwe yatsinzwe iyindi imwe ese ko uraza kumupreminga ngo yabuze qualification ya kane uraza kumupreminga ufatiye kuki igituma mvuga ati genda za kumubreminga banza kuraba eske equipe nationale namba mu rugamba uno mwaka wa 2023 bamuzanye mwizi nkino bamuzanyemo umusaruro avyo ngo yagerageje nta numwe akubwiye ko yagerageje mu biki hari umusaruro twari tumutize ko turawubona kugeza isaha ahubwo ikintu tumwovuga mvuga ati reka tumurindire 2024 akarero kwa hafi byo bamuzanye akarero kwa hafi Bonarnike uwitwa Pep Guardiola baramuzanye muri Man City byamutwaye igihe kingana iki kugira ngo atsinde aze kuba atwara igikombe umwaka wa mbere bamuzanye umwe yarangije ari wakane uwitwa Pep Guardiola umwaka wa kabiri bamuzanye so yaje kuba atwara igikombe wa gatatu arakibu Luis Enrique muri equipe ya Paris Saint-Germain ubona byamutwaye umwanya ungari kugira aze kuba anakonvenga equipe ye ngo itangure kubona ati nanubwire namenyerana ubwayo nanone nicyo cyizere ko ashobora kuza gutwara iyo Ligue des Champions kararondera Jurgen Klopp muri equipe ya Liverpool byamutwaye igihe kingana iki kugira aze kuba atwara Premier League bamaze imyaka 20 uzinkino yarakinye kugira aze kuba atwara Premier yaramaze imyaka igera kuri 2 kugira aze kuba atwara Premier League uratinye n'abakinyi raba abasore bagiye batandukanye muri equipe ya Arsenal uwitwa Mikel Arteta urazi imyaka yeze bariko bamama amafaranga umwaka wa mbere n'ibyago umwaka wa kabiri n'ibiriko narekera arapfundikanye ibintu ese kucuza ku preminga umuntu mu match zibiri ngo yabuze ngo qualification ya kane ngo umusaruro ngo ntabwo ari mwiza ubitwe Etienne Ndargeje akureka ko akazi kiwe ahubwo banamwongere n'umwanya nyimba ari umuntu n'ikintu ciza cyane twarabonye muri equipe nationale yanatanyemwe nayo maraso mashasha uwitwa Abedi warumutse buri muntu wese witwa Abedi ko yatangiye ninde yaramutse ubitwa se naturaga tugagara tugashimagiza witwa Jordi Riongora warumutse muri equipe nationale abo twategerezwa kubamenya kubamenyereza basoma Jimmy Ndayize Bonarnike reka none enda kwereka Saidoni bazonkiza ikarakura gahere uyu mufoye uyu ntuze uyu yagiye muri kwa Rayo yaravuye muri Arabia Saoudite uyu ari karakura uyu Fisa Abdrazak ari karakura bari gusubirirwa nabandi ninde yazanye iyo ide yo kuvuga ati reka ndabasure cyangwa ati reka mbone ko bariko barasaza ati reka nzane mwe maraso mashaka hariho staff hari staff irongowe nande ya uyu kit manager heruka kereka gucanga ibintu uwo kit manager kurazana cyangwa buri kurazana ni bashashe bari nabashashe muri baje kuri match ya Gabo ndetse na Gambia bavuga ko baje nibasanze Jordi Riongora muri equipe nibasanze Pacifique muri equipe yarahari nibasanze uyu aba bakana kimana byembere muri equipe raba wazanye filosofi yo kuzana abo bana muri equipe Etienne Ndargeje yasubiriwe twa Jimmy Ndayize ese Jordi Riongora ntiyereka rakina siwe yatanguye kuzana match ya mbere twakinyana na Namibia uwitwa Saidi nibazo nkiza bamuye mu kibuga yaje afata iyo initiative aravuga ati Saidi nibazo nkiza nabguza kubuja no muri equipe ndashiremwe abana kandi ndanabize ariko twabonye yitwa ba Haruna Macariwe warubatse baza bagakina umupira yitwa ba Brenda natangwe ndababwira ati bitandukanye n'umupira yahera wasanga equipe nationale Jimmy yaza umukinyi ukibaza ameza nadakina cyane ko ndaramujije kuri performance ziwe ndavuga bita Jimmy Ndayizeye ariko yaza ukabona n'ubundi ariko arazana bande ariko arazana bagayere Bigirimana waza ugusanga ugasanga n'ama equipe bafise ugasanga reka kwega abitwa bande aba ba David Shakur waza kora ama equipe barimo nta nubwo bariko baranakinishwa
ariko we yaza akaraba ati ese uyu mukinnyi ndiko ndazana reka akina muri ekipi yiyi ese umusaruro reka aratanga n'uwa Sidi yafashe kuri Michael Weymaniz aramusiga neza aravuga ati we none yari yamaze kubifatisha mu mutima y'abarundi mu bwugarizi ariko kubera atari karakinishwe canke adafise umusaruro mwiza yamuhevye kuri yari match ya Namibia je muri rusange mara yuko kuri equipe nationale haba kumumenyereza ndavuga guhindura umumenyereza bagakura warahari ndavuga witwa Jimmy Ndayizeye bagashira witwa Etienne Daragije ukaraba n'umusaruro reka ngo mu match zitandatu baze kuba namenyereza ndavuga muri no mwaka wa 2023 urabona neza ko umusaruro nibwo ntabwo ari mwiza cyane kuko na none natangwa ndarabivuga ariko ni muri ntabwo ari mubi kubyo uzura mu Breminga guza kuvuga yuko witwa Etienne Daragije ku musaruro reka aratanga bari mu bicare nibyo siwo musaruro twari tumwiteze ko twaje n'ubundi banavuga ati aje kuba agirane aduha qualification ya kane ariko n'ubundi qualification yayibuze ariko siwe yayibuze mbere kuko mu match zitandatu bategerezwa ko banakina waza kuraba wasanga we yakinyemo match zibiri zindi so yaje kuba nazikina wanashima yaje kuba naduha nico cizere cyangwa duciyamo no mutima esprit de combativité gushika kuri match ya nyuma byanatumye na equipe ya Cameroon twaje kuba tunahura nayo yitegura en conséquence bagahitemo no kugarukana ndavuga abasore babo bari baragiye bane karta muri equipe nationale ndavuga natangwe ndanga nakarara kuitwa Andre Onana ari nawe yarabaye niyo qualification yari yaje kuba sinzongera kugaruka muri equipe nationale nawe yaje kuba baravuga ati igihugu bwa mbere aza kubona muri rusangi ni witwa Etienne Daragije ndetse na equipe nationale intamba mu rugamba muri rusangi ubona ko ibintu byariko biragenda neza twaje kuraba kubakinyi muri match zitandatu twaje kuba tunakina abasore baje kuba banabyifatamo neza uza gusanga ari nabo basore tutari tunamenyereye muri equipe kuko baza kuraba nko kubari bajejwe gutsinda nk'ibyo bitsindo baraba bamere bitera muri zino nkino zitandatu mu mwaka wa 2023 dukinye ari bo twari twiteze uwa mbere n'uwitwa Bigirimana Abedi n'ibitsindo bigira kuri bine yaje ko iterekamo neza cyane mu gihe Saido Berahino yakinye match zike yatsinze igitsindo kimwe Pacifique niyo ngabire yatsinze igitsindo kimwe uwitwa Hussein Shaban Shabarara igitsindo kimwe Bonfils Karebe Menyimana igitsindo kimwe ugatereka ko Ansabiyumva Frederic igitsindo kimwe wo muravyibuka igitsindo cyo bundi ndetse n'uwitwa Sudi Abdara nawe nyara giteretse mu cyo bundi igitsindo kimwe birumvikana neza n'ubundi uretse Ansabiyumva Frederic ugashaka no witwa Abimenyimana Bonfils Karebe ndetse na Hussein Shaban Shabarara abandi bose ni produit witwa Etienne Daragije kuko waza kuraba rabo witwa Pedri Kimana tsinda bigera kuri mine aje muri equipe nationale atanywe witwa kandi Etienne Daragije ni umukinnyi mediateur waje kuraba witwa Sudi Abdara atanywe nande muri equipe nationale nico gitsindo yakibonye igitsindo cyane duhaye niyo ntsinzi kuri equipe ya Gambia waza kuraba uwitwa Pacifique niyo ngabiri ni produit witwa Etienne Daragije urumva waza kuraba muri rusangi abasore bose yazanye bariko barakonvenga canke bariko baratanga umusaruro biza gutuma biragirane uwitwa Etienne Daragije birekana yuko umusaruro we ufise muri equipe nationale termine n'uwitwa Abedi n'uwitwa Saido n'uwitwa Pacifique nibo baje kuba nabibona ariko n'uwitwa Abedi ariko araza biterekamo mu gihe bo bavuye ku ruhande rwo hagati mu kibuga yose tuvuga ko kubusatirizi abasore tutabafise canke enye n'ubone niya combativité nyene abasore bo hagati mu kibuga bivanye n'umukenyero ndavuga witwa Etienne Daragije zo gukoresha kuko umusanzwe baramenyereye ko akoresha umukenyero wabangaye 3 5 2 birumvikana neza cyane buri batanu baba bari hagati mu kibuga baba bafite kwidegembya ko kuduga imbere no kugaruka rero byaje kuba binatuma no witwa Abedi Bigirimana bibaha niyo chance cyangwa niyo opportunité ko atereka mu itsindo ibitsindo biriko birabura kwitwa Bonfils Karebe ndetse n'abitwa Basaidi Nibazonke ahubwo ikindi kintu mbona nivyo yakoze filozofi yo kuvuga tereka nzana ababana tubona ko muri defense niba batama ndavuga Urucyo na mugenzi we ku ruhande Frederic Nsabiyumva cyabona novuga ngo imyaka yabo ni imyaka nayo novuga ngo ibikitera igenda cyangaruka mu busatirizi uno musi dibisa abasatirizi novuga ngo nabo bamaze kuba bafise imyaka dibisa Hussein Shabarara shira ko muvani mu Cedric Kamis urabi imyaka yabo Saidini bazonkiza ubu Fiston Abdurazak nibo novuga ngo umuntu yagomba kwitega ku bitsindo ariko no musi imyaka yabo zero
n'amamatch bagiye bakina ahubwo nabo nibaza ko bakiri muri equipe nationale kugira babandanye ko babwira nayo encadrement ko abo bana bariko kwata kura ba Abedi misi yose baza kumwasosiya nande n'uwitwa Saidi ntibazongezari hagati mu kibuga nawe witwa Abedi araza kuba yitanga canke araza kuba akora kuko arababona neza yuko afise uwo bitane Saidi ntibazongeza impande yiwe baza kuraba muri defense harimo abo bana bakiri bato ndavuga wita Derek Mukombozi nawe ko bamwasosiya nande n'abitwa ba Frederic Sabimba n'abitwa Barucho raba hagati mu kibuga aba bakasere bacu uraza guterekamo wita Yusufu Ndayishimiye Nyange nawe bariko bamwasosiya nande bariko bamwasosiya n'aba ba Haruna Macariwo bariko bamwasosiya n'aba ba Manu bariko bamwasosiya n'aba ba abo bana bakiri bato ba Musawman sero bariko baraza muri rusange urabona ko muri makarikaragoba ariko aragerageza kumwanisha abo bana bakiri bato baze kuba bigira ko bakuru ba ariko no mu busatirizi nawe ntagombye kuba bigira nyamba tubona hariya tubona dufise abana bakiri bato ugiye kuraba nk'uyu Manu bavuga ngo ni umwana Baje nabwo navuze ko ari umwana ariko rabo bari kumwe ahubwo abantu n'amacari ariko bavanga n'abana ba Bebe raba bari n'amacari ahubwo ariko macari bafite imyaka ingahe aba bamusomari imyaka 20 cyari bato n'abana bakiri bato cyane ubona ko bariko baragomba kubasosiya warashaka ko na Yusufu Nyangu bwiwe uretse ko bamaze kubagira niyo experience amaze kubagira n'izo nyinshi aracari bafite imyaka 20 Yusufu Nyangu aracari muto gose ibyo bundi yahimbaje 25 witwa Yusufu Ndayishimiye Nyange ugiye kuraba waza kuraba ni experience afite ariko ku myaka aracari muto rero kuza kubusha hamwe n'aba ba Manu n'aba ba Saidi nibazongiza nawe biraza kuba bigira byinshi nawe biramwungura ikintu novuga cyo ubusatirizi bwacu ntabwo buriko buraronka ibitsindo ntabwo buriko buraronka ibitsindo ubusatirizi bwacu kuko ugiye kuraba nk'uyu Pacifique nta bitsindagira ugiye kuraba ba Chabarara nta bitsindo bafise ugiye kuraba abantuze ba Bonfils Karebe nta bitsindo afise uzosanga ibitsindo byinshi biriko biva ku ba mediateur ndetse n'abana nibyo nicyo kintu kirashikeko nyamba twabonye yazanye abana bakiri bato hagati mu kibuga ntarabe gerageze no novuga no mu busatirizi kuko bisabana novuga ngo ariko genda bashira muri ibyo bitsindo nibyo ntabo n'abasatirizi mbona dufise bari ku mugabane wa Buraya n'abambona ba Donasiano aracyari sinovuga ko ngo araza kwemera igihugu cyacu twagiye tubona abasatirizi nk'aba Daniel yagiye yemera gukinira igihugu cy'u Rwanda ubundi ndavuga ati uno munsi ahubwo turabona ikintu borondera aba Alfubek bashobora kuba bamonta neza ariko twabuze ibitsindo biratsindwa n'Alfubek yakugira bakina urukino guguruye ukigira bakina urukino guguruye ugiye kuraba muri equipe nationale namba mu rugamba ariko uza kugira no mu Alfubek nivyo nyamba tubona reka ndakwereka nk'akaro kwa Man City tubona kairi gol kaduga umupira tukabona uhaye umusatirizi ubundi umusatirizi novuga ko umusatirizi niwe afise iyo hore yo kuza gushira mu bitsindo musore nyamba tuvuga yuko agomba kuzana abasatirizi bakiri bato turabona nga muri Primus League turabona nk'aba bavandimwe nivyo ntibarashobora kugufatisha nk'aba bakesi Jordan ushobora kugira terekana mu ndamu kubite selection imwe azatere ya match ndamaye mahigo y'iminota igera nka kuri 40 cyangwa 20 azakina twigereke nyamba twabonye bacabara baza bagatumwa ko nyamba twabonye bafite abudura zaki baza bagashira mu byo bitsindo nibaje bahiye ugiye kuraba uyu mukenyero wa 3-5D n'umukenyero yisaba ko ufise abarfubeke kugira uzo kuronka umusaruro mwiza gendera ama equipe akinze kuba akoresha 3-5D abarimo abantu batwara couloir gendera Real Madrid ariko uzi n'ikindi kintu n'uyu mukenyero twari dukwiye kugira ikintu tuvugako no mukenyero wa defenseur batanu babiri uno musi navuga yuko nyamba tiko tugenda tubona umusaruro utari mwiza none mukenyero navuga yuko nanje sindiko ndawemera kabisa uriko ndawemera kuko nyamba tiko tubona nimero 2 mwiza ari ya Derike turabona Derike Mukombozi nimero 3 twamubuze nimero 3 ntawe bigaca bisaba ko kari agasore ndavuga Jordi Yongora acakina double hore akakina nk'umuataka agacakina nk'umudefenseur kandi navuga yuko akazi kenshi aza kugakora yibereye imbere bisaba yuko uyu mukenyero wa 3-5D bisaba umukinyi atwara couloir yose icyo gikora cyo umuntu amonta nimba Real Madrid Marcelo yatwara couloir yose ariko nabo ntibigeze bakina umukenyero wa 3 urumva ndiko ndagwakarorero ikura byo umukenyero wa 3-5D umukenyero bisaba ko ufisa mediateur banyaruka batera ayo masantre bagasubira inyuma kuzibira niho uzosanga uriko uronka iki umusaruro mwiza niyo dusanga uriko uronka umusaruro mwiza nimi mu gibitsinda byo biriko biraza abinagorana ku basanzwe ari abataka nyine bakaba biriko bibona nabo
n'aba mediateri ndavuga nk'abitwa ba Abedi Bigirimana ni mu gihe abasanzwe nabo bariko batanga iyo mipira isanzwe ivamwe n'ivyo bitsindo nabo nta nubwo ari benshi cyane kuko waza kuraba witwa Hussein Shabani niwe ariko araza yigaragaza cyane haba mu gutsinda ibitsindo ariko arabishiramwo haba ndetse no mu gutanga iyo mipira izivamwe n'ivyo bitsindo nawe ariko arabishiramwo yaje kuba atanga n'imipira ivamwe ibitsindo igira kuri 2 niwe yewe yabandi mu gihe witwa Christophe Ndwarugira Lucho nawe yatanze umupira umwe witwa Saidi Nabazongeza atanga umupira umwe witwa Jordi Riongora nawe nyine atanga umupira umwe Bonfils Karebe nawe nyine atanga umupira umwe kuko ndetse n'uwitwa Richard Kirongozi Bazombo nawe yatanze umupira umwe nawe nyine birumvikana neza yuko nyimba ku ruhande rw'abasatirizi nyimba turiko turabura ivyo bitsindo ariko no ku ruhande rw'abantu bariko batanga n'iyo mipira ivamwe ivyo bitsindo birumvikana neza ko batariko baraboneka ko baza kuraba imipira ivamwe ibitsindo yaje kubigaragara ari ngahe ari imipira ishika nko kuri imipira nico mu gihe ibitsindo byo byaje kubaboneka biraboneka neza ko birengana birumvikana ari imipira yaje kubinatsindwa ugasanga bivuye no kuri erreur z'abadefenseur z'ama equipe ya defense twatiko turaba birumvikana neza yuko nivyo nabo bataka tuba dufise canke nabo mediateur bajije ko banatanga niyo mipira iva mu bitsindo ntabwo bariko baragaragara ari benshi ugiye kuraba okaziyo ziri nete ntabwo ari nyinshi kuko ugiye kuraba aya mapasi kuganje no ko ari makeya ni makeya gose vyasaba rero yuko muri mukenyuro premièrement agwiziki bogwiza amamace kugira abakinyi bamare ko bagirana bawinjiramo neza twarabonye equipe nationale ntamba mu rugamba mite ya mbere bakina neza mite ya kabiri bikara bisigura ko mite ya mbere bakore ingufu baba bakoresheje muri mite ya mbere mite ya kabiri zizobagira nisizo bakoresha navyo mpamvu uzobona yuko n'amaokazio atabari menshi cyane rero ndavuga neza yuko hariho ivyo gukosora muri equipe nationale ntamba mu rugamba kugira turonye wa musaruro twifuza kugira twifuza gushikako twaje kuba tunabona haba muri equipe nationale ndetse mu bakuze ndetse no mu bana twaje kuba tunabona tugenda tunabura abagiye banatandukanye ndavuga kuri buri ruhande ndavuga haba bitwa bagayere Bigirimana twaje kuba tunabura mu equipe hari bamwe twaje kuba tunabona bavamwo ugashaka bitwa ba America Dogo ugatereka ka bitwa aba Bakari Mackenzie ariko twaje kuba tunabona n'ayandi mazina mashasha yinjiramo tuvuga ko umusaruro waje kuba unagenda neza cyane byaje kuba binagenda bigira inzira neza cyane mu byose muri rusangi tuvuge ko variation canke okuguhinduranya abakinye ku mumenyereza Etienne Daregeje navyo biriko biraza bigira inzira canke navyo bikwiye kuba binahindurwa kuko muri equipe nationale n'ahantu usanga abasore bariko baragumana hamwe bariko baramenyerana navyo biraza gutuma n'umusaruro ubandanya ari namwe ahubwo vyari bikwiye neza yuko abakinyi basubiriwe kuko ugiye kuraba nk'uyu uri kuvuga America Dogo ari karasaza ugiye kuraba bakari mu Makenzi n'abantu batumye ko muri equipe nationale guhera 2005-2006 abo vyakinanya aba Selemani baramaze kubagira ntibaje mu marotrade ugiye kuraba aba bandi bakinyi yari karavuga uyu Beritra abenshi n'abantu bariko baragenda basaza nk'uyu Gaël Bigirimana wo muri Newcastle si Gaël Bigirimana wo muri kino gihe ubona ko nivo yagizene yasubiye inyuma iri hasi ari nako bwana tuve kuri equipe nationale bana y'abasenior muri rusango bana ko abo mu mwaka wa 2023 binjije ibitsindo bigira kuri 10 amugiye nabo ubwabo binjijwe ibitsindo bigera kuri 10 na bitatu birumvikana ko ibitsindo twinjije biri hasi paraporo y'ivyo twinjijwe turabe tuvuge ko n'ubusana ndetse na defense nabwo ubwugaritse muri rusange nabwo bukiyumba canke no muri nabwo nyene buracirondeza ko waje kuraba hari amakipe amwe namwe yagiye kuba dutsinda n'ibitsindo byinshi ugashaka nka equipe ya Cameroon yadutsinda ibitsindo bigera kuri 3 equipe ya Indonesia hari match imwe yadutsinda ibitsindo bigera kuri 3 ukashaka ko equipe ya Gabon nayo hari match yadutsinda ibitsindo bigera kuri 2 ndetse muri rusange na equipe yagiye dutsinda igitsindo kimwe retse match ya Indonesia match retour twaje kuba tugira kimwe na match ya Namibia yarabonetse mu bitsindo novuga ko bose yaba Namibia abagabo bose bagiye badutsinda ibitsindo bigera kuri tuvuge ko ubwugarizi ari bo bicanke tuvuge ko kubaza no kuraba no mu igori nta mutitireni dikistabure dufise match no musorona hatango Yonezime ejo bundi ukabona haje Jonathan tuvuge ko n'ubundi communication ikigorana hagati y'aba gardien ndetse n'aba defenseur canke ano ni ubwugarizi bwacu nyene butarashobora kuba physical fit ikituma novuga yuko mediane yacu irakomeye ntaho reka kubivuga mugu ugiye kuraba defense yacu novuga ko kwitameze neza uno musi aja gusanga inyuma ari kwakina Rucho Fere n'uyu Mukombozi Derrick uje gusanga harimo n'uyu Jospe
hariho match hakinye Joseph Afubeke yo kuryo ubukeye uraje gusanga muri defense hari Nyange na Fere na Rucho ubundi munsi bukeye uraje gusanga hariyo uyu David na Fere na Nyange urumva ni defense ubwacu tutarabona abakinyi bari muvuga ashobora kuba atanguza kugira agire ntibashobore kuba bafect binjira muri mukenyero uyu mukoca Etienne Ndayiragije ikindi kintu tugiye twagiye tubona mediane yacu vraiment nziza nawe reka kubivuga n'ugiye kuraba kubwanje ahantu birapfira muri defense kuko kugeza no saha amusubirize uyu kari mu Makenzi turaronka muri equipe nationale namba mu rugamba bona apologize nka conclusion kuri equipe nationale nibyo ne equipe nationale ubona ko harimo amaraso mashasha harimo amwe twagiye tubura harimo abandi twagiye tunabona bazamwe ari nabashasha kandi barako banatanga no umusaruro match zimwe na zimwe turiko turazitsinda izindi turiko turazitsindwa tuzo tuvuga yuko umwaka wa 2023 muri rusange watugendekeye neza canke nihe dukwiye guhindura nihe dukwiye kongeramo izindi nguvu kugira ngo tubone ibyo twaronse mu mwaka wa 2023 muri rusange mu nama mu rugamba senior tubone ko twobigwiza na kabiri tukaronka byiza gusumba mu mwaka wa 2020 kanone ko himirije n'izindi match ndavuga za qualification y'igikombe cy'isi mu mwaka wa 2024 kugira ngo turabe ko natwe tworonka n'umusaruro umeze neza cyane duhindure twongere mu nguvu cyangwa nihe byapfiriye muri rusange kugira ngo tubure umusaruro umeze neza ikicanye novuga ngo n'umusaruro ikintu novuga bwa mbere na mbere twabonye nivyo twatsinza mu match ayandi twayatsindwa nayo twatsinzo tugasanga twagiye badushiramo ivyo bitsindo novuga yuko tuze turamaze kubona ikibazo kiri novuga mu guserukira gihugu intamba mu rugamba turamaze kubona yuko uno musi ubusatirizi si bwa busatirizi novuga twari dufise mu minsi iheze si bwa busatirizi novuga ngo bafise babudura zaki baza bagashiramo ivyo bitsindo bigira kuri 3 uno musi siko bimeze n'uwo gayere twari tuzi ko yarakiri muteje agashiramo bitsindo uno musi ariko agenda ahura n'ibibazo by'imvuna ariko novuga yuko ikibazo rero ubwa mbere na mbere nakibona ko basatirizi n'abasatirizi dufise nico kintu ca mbere novuga ngo agomba kongera Etienne Ndayiragije ndetse no mu bwugarizi mu bwugarizi kuko turabona bari abatama babiri Christophe Ndewarugira ndetse na mugenzi we Frederic Nsabiyumva turabona yuko imyaka bafise bariko barakura nivyo nisivuga ngo babe karite babakuru mu guserukira bw'intamba mu rugamba ariko barabe nyamba batanguje Frederic barondere n'undi musore akiri muto novuga ngo aze bafashanye rero novuga ku bwanje akazi katenda iragije ntabwo ari kabi kandi nta nubwo ari keza bivanye n'ahantu yakuye ikipe nserukira bw'intamba mu rugamba n'ahari karayishira ndetse n'uburyo ari kagenda yubaka umuguserukira bw'igihugu cacu cy'u Burundi rero novuga ati nakazi ariko agenda akora buri munsi kandi nawe nyene nahari ariko ariga kandi ariko arabona ndetse na staff no munsi muri rusangi hari ibintu bikabona ari ikintu novuga ni navuze poste zigera kuri zitatu ni muri defense no muri ndetse muri attaque ikindi naco ku mukenyuro basore tuvugisha ukuri abarundi bagenzi bacu n'umunsi bari doge uriya mukenyuro sinzi ko namwe muhora mu vyumva